Iyo seminari ntoya y'Idutwe yatanguye mu mwaka w'1976 aho ikaba yatanguranye abana 27. Patiri Innocent Marambira arongoye iyo seminari ubu akavuga ko yagiye iratera intambwe haba mu bijanye n'inyigisho zitangwa eka no kuramurira Ecclesia n'igihugu abakozi babishoboye kandi ngo babahinga. Innocent Marambiro akavuga ko mu banyeshuri bashika 3,600 bamaze kuramurwa n'iyo seminari abarenga 100 ngo barabaye bapatiri. Ico gitigiri ngo kikaba atari gito. Abaserukira abahize bafashe amajambo bakaba bashima imigenderanire bagumanye hamwe n'ubuyobozi bw'iyo seminari ntoya, bakaba bamaze mbere no gufasha mu bitari bike nko kubaka inzu y'inama n'ibindi. Innocent Marambiro akavuga ariko ko iyo seminari gifise ingorane zifatiye ku bikoresho by'ubushakashatsi hamwe n'ibitabo bidakwiye. Naho ngo bafise izo ngorane, musenyeri wa diocese Gatolika ya Ruyigi iyo seminari yegukira Blaise Nzeyimana arashima aho bageze, agahamagarira abo baregwa bo muri ico kigo kubandanya batera intambwe mu bumenyi no kugendera ubuntu kuko ngo ari byo bigira umuntu abushitse. Tukaba twifuza yuko iyi seminari yogumana mbere ikanarenza ko igihagararo yama yerekana mu bikorwa vyayo. Nico gituma nipfuza ko abaseminari bogumana umwete mu bikorwa kugira ngo icabazanye kigume kiri imbere, ntibazohave basubira inyuma ataco basubiranye inyuma. Turipfuza ko abaseminari bacu bogira ubuntu, bakagira ubukristu, bakagira ubumenyi, maze ivyo vyose bikaba ininahazwa ry'Imana bikaza birongerekana. Ni icipfuzo kandi bo nyene ubwabo bacumve, mugabo n'ababunganira bacumve, kuko baje ngaha guko bagira bati hariho abadufasha, hariho abazotwunguruza bakaduteza imbere, bakatuma dutambuka dushira imbere. Ahasigaye twokengurukira abitanze batiziganya mu gutegura uru rubanza b'uyu munsi. Byarabagoye turabizi, mugabo nta numwe yasubije umugongo inyuma, baritanze gushika naho uyu munsi tuza tugasangira akanyamuneza tukamererwa neza. Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere nawe akaba yashimye iyo ntambwe, aca asaba abarongoye iyo seminari kubandanya bakorana na leta mu bumwe mu nzira ziteza imbere igihugu n'abenegihugu. Turabakeje rero twongera kandi tubatera intege, tubasaba gukomeza igikorwa mwahawe n'Imana mwongera mugihabwa n'abantu kijanye no kurerera Uburundi, mukongera mukarerera Imana, ko twumvise yuko amaseminari aramatuta igihugu kivomamwo. None rero turakeje abaciye ngaha bose, turabateye intege kuko twumvise ko mumaze gushinga n'ishirahamwe kandi rimaze kwemerwa mu gihugu. Iyo ni intambwe ikomeye cyane. Tubatera intege kuko mubandanya mwibuka aho mwaciye, mukibuka aho bareze, abandi bakibuka aho baranguriye imirimo y'uburezi. Ikindi naco nahanje jewe nyene nk'umurongozi w'intara gukenguruka ingene dukorana na mwebwe, kandi noneho kira twese duhurira kubusho bumwe. Ubusho muragiye nibwo na twebwe turavye. None rero ko twese turagiye ubusho bumwe, Imana idufashe tuburagire neza, tubucane mu nzira nziza, kandi sinkekeranya ko turi kumwe twese birashoboka. Buramatari wa Buhumuza akaba yaciye ashikanira iryo shure akaganuke barungikiwe n'umukuru w'igihugu. Iryo shure naryo rikaba ryashimiye bamwe mu bakozi bitanze kuruta abandi.